tuvuga si yindi ni ukwikinisha. Hari abantu benshi babikora mu mpisho, abandi bakabikora ariko bakagira ukumaramara kubivuga. Ariko ni vyiza kumenya ukuri, ingaruka zavyo, n'ingene umuntu yobikira canke ingene umuntu yoronka umuti kugira bikire burundu. Rero tugiye gutangura ku kintu ca mbere kivuga ngo ukwikinisha ni iki. Ukwikinisha ni igihe umuntu yikorakora ku bihimba vy'irondoka wenyene kugira yumve umunezero w'irondoka atari kumwe n'uwundi muntu, kuko ari umuntu umwe wenyene aho yicaye. Ico gikorwa gishobora gutangura nk'inyota y'umubiri, ariko iyo kibaye akamenyero gishobora gufata umuntu nk'ingeso imuganza, umuntu gushika yaho